hamize ifoto ndungitse ku bantu batamuzi amazina yiwe yitwa Clemence yasafiriye ava mu Buterere ku bantu bavuye mu Buterere iyo office namba ariyo kwandeje ntayo nzi ko nyene vyagiye bincanga kubw'ibibazo vyiwe nagumye nakira buri mwanya buri munota numva n'ubwenge umenga bwaratakaye rero abantu bo baraciye mu Buterere nawe niho yoba yaraciye muri ico kigo ariko tubabajije batubwira yuko iyo office itagikorana n'abantu bino muri Saudiya nako tutagerageje batume bamutahana basasubire mu Burundi vyarase na nino saha ntumye musaza ngo agende kuri office bamubwira ngo bari cabitunganya ukwezi kose umuntu yugaranye no kuri n'ibintu bibabaje kandi birababaje cyane ubu ahagereye niho wo gupfa kuko muriko murumva n'amaudio yiwe ubwiwe arishakira ko yotuma asubira mu gihugu murumva mw'abantu mu bintu bigoye uyu ni umurundi kazi ariko aratabaza mugabo ntashobora no kuvuga nukuri biteye ubwoba ikarekana akabimetse barancumiza n'imbugita ku kuboko ahandugara kuri twa ku munsi narahetse na sumoni yahoze vyaranse nukuri vyaranse ubure barugaye inzugi zose kubitwa ku munsi ndabarinze uruguma mfise rurarenze uyu muhogo nawe ntashobora kuba yokwitaba kw'iterefone bavuze ko azoca bamwica niba ariko aramutse muragira amagambo tuvugana ndakwinginze mugira ico mukoze ku bugingo bwanje je windwi yohera nkavuma ndabikira niyahuza nkava muri ubu buzima kuko ndarusha barasa no kumpemba baravyanse ngo nzobakorera mpaka ikiringo giheze kwama ntahe barasa kumpemba banyugurura saa munani nijoro bakanduza ku nzu hejuru bakamubita bakongera bagasubiza hasi aho uyu muhogo yazejo kuva kiriya gihe niko yajejo kwera ahari yambujije ntagira ico mvuga yambujije ko bariko arambara ntagira amagambo tuvugana nukuri ndabinginze mugira ico mukoze ku bugingo bwanje sawa hamwe nimugikora mugisiraje nukuri mugikora mwinumire kuko urya musi baranjanye bamaze kunshika nayo kubera akora ak'abahungu biwe ahubwo naciye nkubitwa guhusha narakubise bishitseyo banjanyeyo bankubitiye konyica natashe ndikiziga ngo genda ukore kandi nitevura ntibazigera baguha ngo kandi nta mafaranga bazigera baguha ngo ubunye nguma ndabwira none kuko zikwaheze bazi ko nkora ijoro n'umurango nimumpa amahera amafaranga yanje bambare ngo uzokora mu maka ngo bitwa kutarya ngo maka ubunye arafata ibintu byose agasanzaza mu nzu agacandikira ko ntuze ngo naco nakoze musi nkora singirane gasuka amazi zigeretse kane gaca asuka amazi agasanzaza impuzu ibirato buri kintu cose karekane hatari ayi ntonere mukuru nyica bikarekane ibibazo yabikoze nyene kw'ishavu ariko hatari ndabinginze mukora ivyo mushoboye byose ndabinginze ndwinere kweri ego Merine nyene kugira nzisubire no kumwumva numva ko ariko arambwira ngo nengere n'ingoga ndamuhe telefone yamaze kuvyikema ko turiko turavugana mbe sawa bo bazokwandikira kugira ko ameze neza kubera iki bamubujije naho uzomubaza kugira ko ameze neza kuko nta muntu afise ku matelefone atari ubunyene ni ubunyene amatelefone nta wundi abandi bose nta n'umwe tuvugana atari umuhungu wenyene umwe anyibira indya nta wundi muntu tuvugana mw'iyi nzu bose nabo kumubita gusa atwaye telefone bayi rero mwirigwa neza yewe zitore n'ingoga agira zivutire n'iwanje no raba bikureko n'ingoga agira bisubirine vyose nyarutsa ucwifuta urabana bitaransivera ivyo nivyo ababesha iyajeno urugo ngira amagorwa akomeye yarabawujije
nyina w'ibyo nibyo bahindamo kuko hari anye banjanye ndiba ndavuga ujumba bakabaca bacangura kunkubitirayo turi kumwe arabwa tuconkora n'ubu nyina bafata ibintu agasanzaza inzu yose iminsi barakagitora bari hasi agasanzaza nukuri ibyo nibyo bariko rabenshi n'amafaranga icumi n'ababareba yani bambwiye ngo nzobakorera amaka ukamunani reka ibyo nibyo kubesha Emeline ati yamba ndamukiriza iyi telefone sinshaka abantu benshi bayivugira ko uyu muhungu aca abishyira mu kidigiri bikaca bimenyekana ndamukiriza kweri aha mvuga n'uwenga arashaka aragira yinyage kugira nabona ko apfuye akareka ntiyatari yewe nyina we n'umwicanyi we muntu ari we yishe umugabo wiwe umuntu n'abana biwe yemera bakaja kubafunga kuko ibafise abakubita ari imisarara abakobwa ari inkumi reka nibyo amuhenda kubera nk'ubu yizaniye uwundi we yaciye azana uwundi je nanje bacavuga ngo uzokora udahembwe uri kwa nyina wiwe nk'ubu kwezi kwa tariki 29 kugira ntiyisaha ndabasaba kanka bambariye ngo naco ukora uzokubitwa ndakoreza banje misimbugito ukuboko nibyo ariko aravuga aho no kuba bariko aramuyengayenga gusa ntagire ishavu muduza kugira mbanze ndabamenekere aho baba bariko arabahendahenda ndakweretse uruguma afise ku kuboko kw'imbuga itageje agiranyije reka jabaye n'Imana yonyene sigaye arizana barayonyene n'ahandi babako bwanje wapi baramaze kubona agatagita barabizi ukuri sawa uramundamukiriza aratwaye telefone bayi reka mbanze ndabwira ikintu kimwe. Iyo mugiriwe ubuntu mwe mutabariza abantu nk'aba bari ahantu badashobora kuvuga bituye ama ofisi yabarungitse ntagire icyo abafasha barondeye ambasade ntibikunde canke batanayirondeye mwebwe ikintu mukora izi audio sizo muheza ngo muzane hano namwe muri mu ngorane urose uburyo akaryo na gatoya rungika audio imwe y'akamaro aho uriko uraganirira umugenzi wawe mugabo nturi kuravuga witwa nde wasafijwe n'iki kigo ikihe washitse muri Arabia ryari ufite ingorane zimeze gute kugira byose ngo byumvikane kuko nkaha murabyumva ko ngaha bitabisobanutse neza gusa ngaha n'ubundi ni kwa kundi twe ngaha dutabariza abantu bafite ingorane abantu baba bamuzi neza bazi ukuntu twogera ku makuru akwiye ushaka turondera tubwira ati kino kiganiro uyu muntu turakeneye yuko turakeneye ko tukubwira ibyiwe tukamumenya tukabishyira hanze bikwiye kuko hano murumva ko uwo yamutabarije niwe yashoboye kugira icyo avuze byibuze na gitoya reka mwumva ukuntu yavuze uwo yamutabarije kandi mwari mwabyumvise ndungitse ku bantu batamuzi amazina yiwe hamize ifoto ndungitse ku bantu batamuzi amazina yiwe yitwa Clemence yasafiriye ava mu buterere ku bantu bavuye mu buterere iyo ofisi nambari yo kwandeje ntayo nzi ko nyine byagiye bincanga kubw'ibibazo byiwe nagumye nakira buri mwanya buri munota numva n'ubwenge umenga bwaratakaye rero abantu baba baraciye mu buterere nawe niho yoba yaraciye muri ico kigo ariko tubabagiye batubwira yuko iyo ofisi itagikorana n'abantu bino muri Saudiya nako tutagerageje batume bamutuzana basasubire mu Burundi ivyarase na nino saha ntumye musaza ngo ngende kuri ofisi bamubwira ngo baricabitunganya ukwezi kose umuntu yugaranye n'ukuri n'ibintu bibabaje kandi birababaje cyane ubu ahagereye niho wo gufa kuko muriko murumva n'amahodiyo yiwe ubwiwe arishakira ko yotuma asubira mu gihugu mwavyumvise urumva ko hageze gusubira mu gihugu kwisabira gupfa nivyo yibereyemo
nkumva ko bibaje cyane. Rero abantu n'ukuri abantu mwamusafirishije mwamufasha, kuko murumva ko n'umuntu natwe yaturondeye akaduha amakuru yiwe ntiyaduhaye amakuru akwiye ku bisanzwe. Sinzi ko kumbura nshobora kuba ntabiravye neza kubera ko usanga bazanye ibintu bitandukanye canke batandukanye, mugabo amakuru je mfise maze kubona naye murabona ntakwiye neza. Ndakeneye ko nobona amakuru akwiye, abamuzi neza bakabitubwira, hanyuma tugaheza tukamutabariza n'ukuri. Hariho n'uwundi muntu ngaha amaze umwaka wose abiwe baramubuze, nawe nyene tubwirizwa kumushira hanze. Rero mbanze nshimira abantu muza kundondera inbox mukaduha amakuru akwiye, hanyuma tugaheza tukabishikana ku bigo vyiwe vyamurungitse kuburyo batazovuga ntibabibonye, kuko murabona ko biba biteye isoni ibintu n'ukuri. Abana b'u Burundi baguma bapfa, baguma banyuruzwa, bakanyurizwa muri Arabiya, ugaheruka umuntu agenda muri kontra hanyuma ntiyongere kuboneka. Ibi murumva ko ari bibabaje cane gose. Ndakeneye abantu bampa amakuru akwiye k'uyu muntu, nawe turabe ko kumbure twomukiriza ubuzima. Imiryango yiwe muri hehe? Imiryango yiwe nkayishitiza gushiza tukavugana. Ushobora gusanga hari n'ababaza ugasanga kumbure baje banditse message imwe ntibasubiriye. Umva sije abantu bafite ibibazo ni benshi, bisaba ko wanditse message wongera n'ejo ugasubira gushika ukaguma uduga hejuru ngo ndagushikiriye kubera ko message ni nyinshi n'abantu bandika batabaza ni benshi. Murakoze.